cyane tugiye kwera muri equipe yitwa Real Madrid ku musore witwa Rodrygo n'umusore novuga ngo ibihe bitameze neza azara muri equipe yitwa Real Madrid. Muri no weekend amakuru yasasakaye atumenyesha ko equipe yitwa Manchester City, equipe yitwa Paris Saint-Germain, equipe yitwa Arsenal bari mu baganirije umu agent umugabo witwa Rodrygo nyuma y'uko ku munsi wa gatanu dusotse hano ikinyamakuru The Athletic kitubwira ngo muri Real Madrid ntibiteguye kuzibira Rodrygo igihe icyo cyose hoba habonetse equipe mutanga ko amafaranga kwiye kandi aboneka. Amakuru rero muri weekend ati equipe zigera kuri zitatu nizo ziriko zirabaza ibijanye n'uburyo umugabo witwa Rodrygo afashe muri equipe yitwa Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal na equipe yitwa Manchester City. Umusore bigaragara w'umunyabrazil ngo nyuma y'iza rya Xabi Alonso amaze gukina match zigera kuri zitanu muri equipe yitwa Real Madrid, bigaragara ngo umwuka hagati yawe na coach nubwo batafitanye amakimbirane ariko bigaragara ngo muri tactique system de jeu z'umumenyereza umugabo witwa Rodrygo ashobora kuba atari karafitinga, ariko kandi aho hafi mibuke yuko dufise n'undi mwana witwa Franco Mastantuono bucaza muri equipe yitwa Real Madrid, nawe yinjiye muri equipe yitwa Real Madrid kubwo guhamagagwa ndetse no kubwa akoro y'umumenyereza witwa Xabi Alonso. Ibyo byose umuntu abiravye d'abord azar twotangura dushira mu kaga kazoza ku mugabo yitwa Rodrygo mu gihe iyi saison yotangura n'ubundi akiri muri equipe yitwa Real Madrid. Ariko kandi kwa gatanu amakuru yo yasenkutsa jahabona The Athletic at Real Madrid ntibiteguye kumuzibira igice cyo cyose yoba hoba haje equipe itanga amafaranga aboneka kuri Rodrygo equipe yitwa Real Madrid yo mudandaza muri weekend Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City bati tugomba kubaza amakuru amwe mu makuru y'ibijyanye na Rodrygo muri equipe yitwa Real Madrid. Ya numukinyi kahise kiwe cyangwa se imyaka amaze muri equipe ya Madrid yaranzwe no guhungabanywa cyangwa se kuba menase no kubana n'abastar nka Vinícius Junior ndetse na Kylian Mbappé, ariko no munsi ubona ko atari cyo kintu kigomba kumusora Madrid, ahubwo no munsi naho yisanze ari ku yindi menace, yisanze ari ku kindi kintu naco kigomba kumugirira nabi. Harwanda yuko yahabaye twama twumva Man City ramukeneye, Paris Saint-Germain za Bayern Dominique ni mugwi itandukanye za Chelsea zikavugwa, aho hose hari uko umwana afise ikibanza mugabo izina tubona ngo biraguye kazovugana ari Mbappé ari Bellingham hari umugabo yitwa Vinícius Junior. Harwanda rero yico kintu cyari kimuhangamiye hiyongereka ikindi kintu kije kumuhangamira ariyo tactique umenyereza mushasha yitwa Xabi Alonso. Bivuze ngo kungorane cyo kuri kimwe mu bintu byari biteye amakenga kuri kazoza ka Rodrygo muri equipe ya Madrid hamaze kwiyongereka ibindi byamaze kuba ibiri. Rero tuze ku kintu ca mbere, birashoboka ko Madrid uyu mwana yitwa Rodrygo aheba ibijanye no guhangana n'aba bastare cyangwa aba bastare batakaza iyo niveau yabo y'ubustare hama bakaba hamwe, biragoye. Ikigira kabiri uno munsi nimba ari karahungabanywa n'ino tactique yo mu mugabo azwi kwizajya Xabi Alonso, ni Xabi Alonso akubwira ngo jewe nshaka umukinyi ankorera pressing ko ndabishaka mugabo kandi equipe ikabifise tactiquement fraîcheur y'ivyo bakina umwe muri rora mukeneyeko. Ari naco gituma ubona bigaragara ngo Rodrygo yaratakaje ikibanza gica gyagwitwa Arda Guler. Sinovuga ngo Arda Guler yamaze kugifata burundu, mugabo no munsi bigaragara ngo Xabi Alonso yiteguye gushira ingufu nyinshi kuri Arda Guler nk'uko yarivuze nyuma y'urukino. Bwati numukinyi dukeneye ko byinshi kandi tuzi ko bishoye mugabo bigenda biraza uko agenda rakira. Bivuze ngo ariteguye kumuha umwanya urengeye wa muha kugira ngo bikunde Arda Guler abe wa undi umugabo wazikwiza yajyande ya Xabi Alonso akeneye. Bivuze ngo cya kibanza rero bigaragara ngo cyatwaye witwa Arda Guler. Sindiko ndabona umugabo yitwa Xabi Alonso iki kibanza canke i karite akeneye mu mwana yitwa Arda Guler itari muri Rodrygo, ariko kandi bikunda ko aronka iyo karite ya Arda Guler ko Rodrygo atakaje kibanza. Simbona kibi Xabi Alonso azemera kubitakaza ngo garukanye Rodrygo muri tactique yiwe. Bivuze ngo uramutse Rodrygo yisanga agomba kuronderega umwanya mu busatirizi bwa Real Madrid bigaragara ngo buzoba bugizwe n'abakinyi babiri atagihindutse, ni Kylian Mbappé ni Vinícius, hakiyongera ko umwana yitwa Endrick Felipe Maria da Souza, Gonzalo Garcia yamaze kuza, ukongeramo Brahim Diaz. Bivuze ngo uramutse abantu bose barondera umwanya muri equipe ya Real Madrid
utaje ko mu backup wa Arda Guler cyangwa mu backup wa Federico Valverde cyangwa uwundi ukarondera ikibanza mu busatirizi ugomba kwisanga inyuma y'abagabo babiri Vinícius n'uwitwa Kylian Mbappé cyambere kabiri ugomba kandi kwisanga uzogwanira umwanya kuko no munsi nta muntu numwe muri equipe de Madrid bigaragara ngo nadatanga ibyo umenyereza ashaka aratakaza umwanya Xabi Alonso yatangaje benshi aramplaje Vinícius azana Mbappé Gonzalo Garcia kiri mu kibuga rero no munsi bigaragara ngo numumenyereza ari karagira gute ari karafata icemezo rero ibimenyetso byose ugerageje kubiteranya kuri Rodrygo yasiragorinze kugira ngo abititirere nyuma yo kuba titirere yasiragoringa kugira ngo azogere kuri no niveau y'ubustare biranga nyuma yuko yereka aragwana n'ivy'ubustare no ahaje tactique yagomba kugwana nayo sindiko ndabona Rodrygo ivyumviro vyo biguma muri Madrid kuko wibuke ko iganwa ryaheze bavuga ngo reka turabe intango za Xabi Alonso na Rodrygo baraza ko abana guturibwa ko Xabi Alonso yaje ko nabivuga ngo reka nzogana na Rodrygo ngo nzogana n'abandi bakenye bose turabe uko bimeze mugabo no munsi ino Coupe du Monde de Club irikira twereka indi reality irikira twereka ukundi kuri kuganisha Rodrygo gozi hanze ya equipe de Madrid ataruko atari umukenye mwiza na equipe zibiri kwisi no munsi duvize Rodrygo atorondera umwanya ku 11 cyaye ku numero 2 kuko no munsi dufate muri equipe ya Barcelona dufate ikibanza bariko baronderamo Nico Williams Arthur Junior ukironsemo Rodrygo rafinyagaruka ku 10 nkuko vyari ntibakira umupira kandi Rodrygo arareponda preza ntacha atazogo ni numwe makiye maze kugaragaza ngo je ndakina numero 7 nyuma ko nanje ni santa ndi aleze mugenye ku numero 11 mugabo namaze kuyakira ku numero 11 hari Vinícius kandi asumbugoye mugabo mufate match za Real Madrid Rodrygo yakinye ku numero 11 impeccable mufate match za Real Madrid Rodrygo yakinye ku numero 9 impeccable akina mu phone impeccable muri equipe ya Brazil yange ku numero 10 impeccable bivuze ngo numukenye mwiza w'umupolivara ari karazira tout simplement ko karite iri mu witwa Arda Guler ariyo umugabo yitwa Xabi Alonso akeneye kugira ngo aronke la meilleure version soit ya Vinícius canke ya Mbappé canke aronke niburi umusaruro yifuza kusatiriza ibwiyo ko Arda Guler yatanze assist zibiri kuri match ya Borussia Dortmund ukabona ngo abataka bagera kuri babiri ba equipe ya Madrid bose yabahaye pass fata pass ya hayu witwa Gonzalo Garcia urabona ngo si tu te démarques bien uri mu ataka Arda Guler kuri pass ya nyuma abona ngo umukinyagazuku arayiguterekera ku kugenda canke ku mutwe même chose kuri Kylian Mbappé ugacugaruka no muri construction dije ibi bintu bakina birukangura muzi vya Madrid baronde umupira kumoya ku mwanya c'est pas au même rythme si kugwego rumwe bariko barabikora ukabona ngo Valverde arabikora ukabona ngo Vinícius Kylian Mbappé Trent Fran Garcia bo bikora mugabo fata mujyo nka Chouameni ariko arakina Chouameni lela tactiquement ndetse na Arda Guler no fata role ya Arda Guler ni ya Chouameni nkazita zimu haraba kibataza kuba birukanka ngo kumenyereza bishaka mugabo baza kurokompansa baza kunovuga ngo gukompleta ya effort yaba bandi bagaragaza ngo twe turi beza turiko turuka mu kibuga tugatera yo pressing none nabo bagaposaje ino defense ya Real Madrid de defense turikira tuza kubera qualité muri Chouameni il est fort muri récupération balle au pied akina yuna mu yamasa karaba mbega ngomba kukina nande meze gute nubwo ari la mugabo ni qualité bakeneye muri Real Madrid babona ko tactique marikana josh ibintu vya Madrid même chose kuri Arda Guler sinzi ko abantu bariko barabona hariko aragerega ukabona umenga Rodrygo nako Arda Guler karakina nk'umukaseri sinzi ko muri ko murayibona ikibuga rikara gitembera ariko hagati imipira ivuye ku defenseur na Chejene kwa Chouameni cyo kwa Din niwe rikara ireceptiona ariko akaba ari foro kandi mu novuga ngo mu bijanye no kwigabura mugabo wara ibirometero Guler iruka mu kibuga nivyo Valverde iruka ntibiza kuba bingana bivuze ngo aza kuba bafise erreur zigize gute zidasa rero ibimenyetso byose genda biteranije ndabona ngo Rodrygo gozi biragoye ko asubira kwa muri situation ivuga ngo ngomba kugwana kugira ngo nze subirana umwanya mu gihe iyi tactique nshasha y'umugabo yitwa Alonso itabigize gute itobiyenduze swat aremera kuba muri rivalite n'abakinyi bitwa yuko bahetswe no gustare bwo ndavuga Mbappé na Vinícius chan arindira ko mumenyereza n'ubundi azohindura ivyumvira akavuga ngo eske ndashobora gutanta ko nawe muri mediane wogira icumaye nkuko Arda Guler cyangwa Jude Bellingham nabandi bariko barabinkorera canke biraza ko bigenda gute mugabo ivyo navyo mbona ko bisa nibigoye cyane muri equipe de Madrid bivanye nuko mbona umenga umugabo yitwa Xabi Alonso ariko arabona ibintu vyo hakirikare ariko arabitora hakirikare rero ariko arabitora hakirikare sinibaza ko aza kuguma gerageza buri mwanya kandi niriganwa yinjiriyemo nijyegana navuze ngo ni precision mugabo precision ifise iki siguye bivuze ngo wa mukiyazo uza mu kibuga akamenya ngo ndaguhaye match ya Coupe du Monde de Club iguhaye qualification biroroje kuvuga ngo n'umukinyi mwiza gusumba wunda zo gukonveka muri match amiko zisanzwe kuvuga ngo eske muri championnat zo mibi
mugabo no musi umuntu ariko aragukinira ibi muri Mondial de Club none wamugira ko amakenga ko niba aja muri Liga atazogukinira umupira wogira amakenga ko nimuja muri Copa del Rey na Ligue des Champions azogukinira umupira ubivuze ngo no musi rero bakibera ko barakonvenka bagakonvenka na wanashima kuri niveau yo hejuru bivaye niganwa bisanze barimo ku ruhande rwa equipe ya Madrid ndetse no ku ruhande rwa equipe nyinshi zigiye zitandukanye bimuzoyibona haba no mu migwi ya za Paris Saint-Germain urabona ko iyi Mondial nyuma y'igikombe cha Ligue des Champions mwaka uheze duwe yananije umugabo yitwa Barcola no mu Mondial akomeje kumunaniza biragaragara ngo duwe yaba mwiza yareka kubera ko tactiquement ariko reponda president wa Umwanya Paris Saint-Germain mukeneye ikibanza cha Barcola cogenda kandi kigahera nubwo Barcola ashaka kuba mwiza Barcola misi yose ariko araza kuri finale yaronse occasion face à face arayihuje imbere ya Inter nejo bundi kuri match ya Bayern Dominique yaronse occasion face à face niwe rawukura umupira mugihe duwe yitera umupira kuguru ko kugwamfona ko ari ibintu menga ni shoot ridakomeye atereka umupira mu rusenga aba home the match ubwo rero gusubira gutakaza ikibanza Barcola gisubirane bizogorana naco mbona no kwa Real Madrid i champion bariko barakina iri kugwa hejuru amafaranga ariko arinja nibindi umuntu aguconvince ngaho sinibaza kudoza kumugira kamakenga katazo gukonveka muri Liga Landry ho bari yandi mahigoro Rodrygo goza gisigaranye muri equipe yitwa Real Madrid nyuma y'ivyo turiko turabona gushika muri kano kanya nyuma ya realite tubona ubunyene muri match zitanu za mbere za Xabi Alonso ariko kandi wibuke ko umukinyi yashigwa mu majwi cyane kagoma gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid wanashaka nimero y'umuzo wa Xabi Alonso ariko kubera ko Xabi Alonso yaraje avuga ngo utiruki wanje nukina tout le monde a une chance kandi bose iwanje mbafata nkaho menga bafisa amahigwa amwe kugeza muri kano kanya match zitanu ngizo zirikuvye zikikuba kandi mu gikombe novuga ngo no munsi amaso yatanguye kwa maremare kwa equipe yitwa Real Madrid ku miliyoni zigana kuri 67 bamaze kwinjiza muri kano kanya bageze muri kimwe cya kabiri gishira nyuma amaso yatanguye kwa maremare kwa Real Madrid bavuga ngo tugomba gutahukana igikombe inkino zitanu kunganya rimwe gutsinda kane kwa Real Madrid akaba ta implication nimwe tubona ku ruhande rw'umugabo witwa Rodrygo goes bigaragara ngo ari muri shwa za kureza umumenyereza witwa Xabi Alonso no musi twokwiyumvira ko hari yandi mahigo Rodrygo goes agisigaranye muri equipe yitwa Real Madrid kumbure bavuye muri kino gikombe cha Mondial de Club aho ndiko ndavuga tubaze gushika ku migwi murondera tunarabe wanashaka umugwi mwiza uba Yoba bereye kujamo muri igera kuri 3 yabajije bijanye n'amakuru yiwe ariko aho bakiriye yandi mahirwe ku buryo Rodrygo gozi yofunga ipepa gafunga n'amatwi kuri yandi ma equipe yose karamurondera akavuga ngo reka ngumi muri Real Madrid reka ngumi Madrid wendi nyuma y'igikombe cy'isema club shobora guhura na tactique zo menyereza zikaba zotuma nja mu bakinyi akonta ko gusumba kuko ugerageje no kuraba no mu basubiriza bigaragara ngo si plan 1 canke 2 yihuta cyane kumenyereza twaza Bianos Rodrygo gozi no musugiye kuraba novuga ngo muri equipe ya Real Madrid asa no ko yabaye inyoro vyarangiye kuko umugabo witwa Carlo Ancelotti nibaza ko ntaca atari yarakoze muri Real Madrid rimwe na rimwe abantu batavuga rumwe n'ivyemeza afata ariko ivyemezo bikarangira bifashe novuga ngo umurongo mwiza Rodrygo rero yarakoze aragwanira umwanya aragera igihara wubura kandi tubona yuko umwanya wiwuhari bagafata icemezo cyo gufata Federico Valverde bakamukinisha nka force nka nimero 7 canke bagakina muri mediana 4 mugabo wewe adugira kundwi kanini nyagusumba Rodrygo amaze guprova yuko aramaze kuba umukinyi mukuru wo kwitwa titulaire muri equipe ariko ivyo byose akabibura kugera umunsi Karim Benzema sohoka tubona Carlo Ancelotti avuga ati nta bundi buhinga Rodrygo goes reka we na Vinícius Junior ndabakinisha muri style y'abataka bagera kuri babiri yari afise umugabo witwa José Rumato kuri bande touche ariko nta potentiel yabona muri José Rumato yo kumva yuko yokina toute une saison ariko bona Vinícius Junior Rodrygo mwivyo bihe vyose twese tubona ngo Rodrygo n'umwana mwiza mugabo mu mwaka weza w'inkino bazana Kylian Mbappe Rodrygo n'ubundi yakomeje kugaragaza urwego rwiza honashaka mu gice cyambere ca saison yabaye mwiza gusumba Vini na Mbappe mugabo Ancelotti aranga aravuga ngo Rodrygo n'ubundi ugomba kuza kwisanga kuri bande touche kandi ugiye gushiramo ubwenge ivyo Madrid yari kwiragwana navyo mu mwaka uheze w'inkino umwe wese kwigwanako uburyo Mbappe kwigwanako sibwo Rodrygo yo kwigwanako uburyo Vini yigwanako sibwo Rodrygo yo kwigwanako bikaba ngombwa yuko n'ubundi Rodrygo asubira kwisanga kuri bande touche uno mwaka rero Ancelotti yasohotse hinjiye Xabi Alonso atakintu na kimwe cyo kwa Ancelotti ariko arakorera kahubwo bashaka avuga ati ninjiye mu nzu nshaje ndayitangurire mu mushinge nubake bishasha
ekipe isubirane novuga ngo inguvu zishasha zubatswe bushasha. Rero munsi Real Madrid yari yarabuze Toni Kroos tuvyemeranye. Mvuze ngo yari yarabuze Toni Kroos n'ubucume ngo basubiye kumuronka. Toni ntarasubira kuboneka. Ntazonasubira kuboneka. Mugabo role mugabo bitwa Toni Kroos yari yaratakaye complètement. Ariko Xabi Alonso yinjira yasanze Madrid ifise Vini, ifise Mbappe, ifise Rodrygo, ifise n'abamediatere batatu nka Fede, Jude na Tchouaméni. Alonso arabavuga ngo niba ndi bushikira hano n'ubundi nkine 4-3-3 abataka banje ntaco bazompa na mediatere ntaco bazompa kuko icambere Fede kumukinisha iruhande ya Tchouaméni nasanze ntibamacingana. Par contre Tchouaméni ari kumwe n'umugabo bitwa uyu musore umunya Espagne usara kunda kugira imvune Daniel Ceballos nawe yakiza hati ariko mwana Daniel Ceballos twabonye muri Mediane bameze neza mugabo Ceballos azoronka umwanya kuwa kangahe mu gifise Fede wigishirira egari benshi bazotakaza umwanya atari uko batarabakinyi beza wivuze neza rego no munsi yo hataza ino tactique ya 4 ya 3-5 yorohereza Tchouaméni muri defense 3 uno munsi bigaragara ngo gutuma Tchouaméni uvize nka defense 4 ukamutuma muri Mediane umutumye ku mukasser full abaforo muri marquage récupérer izo baro kora nk'ukazemira yabikora ucubura Tchouaméni biba bigoye ni wantu rero ndiko ndakubwira nti ibura rya Toni Kroos ryari ryarahungabanije ibintu muri Real Madrid kandi umugabo bitwa Xabi Alonso agarutse n'ubundi yipfuza umukinyi yani mu rukino uko wenye nashaka utazovuga ngo ni numero 10 utazovuga ngo ni numero 8 utazovuga ngo ni umumediatere mwiza umwanya wari wose aho mukenera ari humubonera ariko capable yo korienta urukino rwa ariko capable gutwara urukino uko wowe nyene kocha wifuza yaje kuronka real potentiel mu mwana yitwa Arda Guler ntaje kumugereranya na Toni Kroos muga aramaze gukompleta ibice 60 vy'ivyo Toni Kroos yatanga kuko uno munsi ugiye kuraba inkino zo mu gikombe c'isi c'imigwi guhera ku rukino rwa Al Hilal ni go rukino nibazo yuko Guler yoba yarakinye ibintu bibaye wowe yakinya subiri yinjiye mu gice ca kabiri gitanguye ngo buhera kuri Pachuca urabe Strasbourg urabe Borussia Dortmund jewe ni yabaye umukinyi yabaye umumenere yakinyiye ku mataktike y'umumenyereza yari yifuza ko kuko uravye amapasi yariko arakora ko uko yariko aratanga amapasi yabaye umukinyi yabaye decisive mu vyo yariko arakora n'imyaka yiwe agira maturité mu rukino banatsinda Borussia Dortmund yatanze assist zibiri jewe match irangiye ndabona batoye omdi match nka Francesco Garcia ndavuga ati none nimba Frane yatowe nka omdi match kubera atsinze igitsindo kandi yanakinye urukino rwiza ari mu laterale ubwo uwatumye urukino goroha akanatanga imipira biyavuyemo igitsindo cyo mugabo yitwa Gonzalo Garcia n'igitsindo cya Kylian Mbappe kubera ikataro yatowe nka omdi match nkabana ngo normal mato abakinyi bose bakinye neza nibo to nka omdi match mugabo ugiye kuraba kinyamakuru marka buri y'umukinyi yitwaye neza usanga nk'amanota bamuye inyenyeri 3 witwa ibaye inyenyeri 2 wagize resultambi bashaka inyenyeri 1 niho rero abakinyi witwa Thibaut Courtois witwa Francesco Garcia Arda Guler bose bari bafise inyenyeri 3 bivuze ngo babikoze neza ugacangura ko rumenyereza yitwa Xabi Alonso nawe yarafise inyenyeri 3 niho hano rero mpagaze nkavuga ngo irura ry'umwanya umwe witwa Rodrygo goze muri equipe Real Madrid riri dependa kukungene Xabi Alonso ibyo yagomba kubaka yabitoye mu mwana yitwa Arda Guler uno muzi nivyo haravuzwe Mastantona azokwinjira muri Madrid kandi Mastantona nawe afise umupira nkono wa Guler mugabo ibice byinshi kwijana Arda Guler nadasubira inyuma dijuro na progressa kandi inzo yo kwa Madrid ayibayemo arazi ngene babayeho iyo imeri yi Madrid amaze kuyimenyera bigaca biza bigasuka umwana yitwa Rodrygo goze mukaga Rodrygo n'ubundi akagomba kwisanga ari wa muntu agomba kuzokina no mu backup kwitwa backup rero sasa ati zo bagomba kurindira naho ko azoza tactique ituma subira ku umukinyi iyo tactique niriho kuko tactique yose izoza igomba bataka babiri ni Mbappe ni Vini vyanke bikunde nta mumenyereza no moyo ryama kuri Rodrygo yishe Mbappe nta mumenyereza no moyo ryama kuri Rodrygo yishe Vinícius kandi ibintu bya Xabi Alonso biri très différent peut-être nibi tubona kwa Arsenal nibi tubona kwa Bayern nibi tubona kwa Paris Saint-Germain bobo bacho ko bamenyereza bari fort muri conservation de la balle bagiriyo pressing mugabo uravye ibintu Xabi Alonso akina ari fort muri conservation de la balle no muri pressing mugabo ukabona ngo vyubakiye kuba kinyo baratero abonabo bagomba guhabwa liberté bagahabwa liberté ari uko equipe ifisa aba défenseur bitwa ko bari capable hano no wone je no magaze muri défense à trop kuko abana no wundi Alonso yagarutse muri ya system yo kwa Livecontroller mfise Frimpong mfise Grimaldo nibishirira niyo ba défenseur batatu
baba babi mediane yanje imeze neza n'ababaratero bakinya nka mediateur nta kibuzo equipe tutazisambagura uno musa afise Trent uno musa afise Garcia ngiye kuraba Trent Alexander-Arnold yamaze kwisanga i Madrid vyaheze nk'umuntu ahabaye imyaka myinshi assist zigera kuri 2 mu match 2 zikurikirana Francesco Garcia assist n'igitsindo mu match 5 ukabona ngo ivyo ariko arakina vyose bizotuma ryama kuri babataka biba bagera kuri 2 kuko mediane Fede yasuye kwa Fede mushasha Jude Bellingham niwe muntu je ntaratora nivo yiwe y'ukuri nk'imwe ya Jude nyene tuzi mwiza mugabo nawe ugiye kuraba ingene ariko arafasha kubaka urukino ibi biratuma umwana yitwa Rodrygo gozi n'ubundi yisanga mu kangaratete Jude tuzi ko probably bareka arakina ku bibazo vy'imvune azobagwa nyuma y'igikombe c'isi kandi sindi kandi n'abana banashaka no munsi Jude azobagwa Rodrygo aronka umwanya kuko haca hense abensera mu mugabo yitwa nde Daniel Ceballos usivye n'ivyo garanti izina rya Rodrygo si izina ryo kwicara kuri bench turabiye kuri profile afise turabiye ku bintu amaze gukina ni umukini yashoye kuranga Champions League aratwara Champions League ayitwara igihe abatitirere bari bahari bamaze gusohoka rero kubwa Rodrygo numukinya abona ati jewe nkicara kuri bando touche na kangaratete kuko ndaza kubona Clovis Liberatora yandi subira hasi kuko umukinya adakina n'umukinya atagira experience ivyo byose navyo bigaca biza kuvuga ati jewe Rodrygo reka nsohoke nje kuronderera handi kuko kwizina mfise riza kuguma rimanuka kuko twemeranye kugeza kuri no mwanya Rodrygo aricara mu bamwe mu bastar aretse kugira izina nk'irya Vinícius aretse kugira izina nk'irya Mbappe mugabo n'umwe mu bastar Real Madrid ifise kandi ayataronse umwanya wo gukina Valere yiwe iraza kwicarika nta mwanya muremure aza kuronka bitandukanye rero nubwo navyo batureke kuvuga izo shango no kumuzi kibanza muri equipe serik'igihugu ya Seleção de Brazil kugeza kuri no mwanya rero Rodrygo agaca yimvira gusohoka kuko abona ahandi mu zindi equipe harimo ibibanza kandi ashobora gukina karonka ico kibanza ca mbere tukamuguma tumubona Rodrygo ahabwo aba titirere muri zo zindi equipe akaba n'umustar muri zo zindi equipe bitandukanye nubwo atari ko arafitinga muri iyo system ya Xabi Alonso wa uri Rodrygo wicaritse match zigera kuri 5 wicaritswe n'umuntu yiviriye muri La Castilla kwereka nawe utokwiyumvira gusohoka ukamara ko igibanza cawe catakaye twumvira Saf Business Company tugaruke rero turaba Rodrygo rero koko tubona ko kazoza kiwe kageramiye muri equipe ya Real Madrid tukaba dufise ama equipe ariko aradodora kwa Real Madrid nihe mu mboni zacu twomubona tukabona afise ikibanza kandi akaba umukinnyi mwiza ibyo tubigaruke ko duciye mu isaha duhabwa ana ruganda Saf